ihanganire ibyo byose bikugerageza. Oh, ihangane nta joro ridaca, ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane, oya nta joro ridaca, ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane. Ikibazo nyabaki Sheri, uvuye mu cyumba cyahariya kugira ane? Sheri, ko mpingu urafise ubwoba, ko mpingu urafise ikibazo nyabaki, none kuja mu cyumba cyahariya si bisanzwe. Ariya ukinjira mu cyumba cyiwe icyo ryamamwe. Umva basi ndagusigurire, ndabona ko mpingu urafise ikibazo. Urazi ko kuva kare nja ku kazi, wewe wambwiye yuko ari utamushaka muri ino nzu, wambwiye yuko no murondera ahandi hantu ndamufashiriza. Nyine nabonye ko mpingu ntumeze neza, rero je mvuye ku kazi ndavuga ati kamanze njeyo ndabikora ari kubera ko je nezi ko wamfasa ngo wamwirukanye. Ariko byukuri je nukinyizera. Ariko byukuri Gasheri nta kuntu wo kwiremamo no kwizera nagutoye basi naho kuba kungana n'agatete kazi nabi. Mugabo ukakubamo ukanyizera nk'umugore wawe wazanye ngato bane tubana karamato butavana butatana n'ukuri kw'Imana. Sheri cyukuri ndano kwizera naguto ubwira je ngo ngirire cyizere. Ngirire cyizere je sindi njyaje. Sheri nizere ko atakintu cabaye. Ariko we je sindi ko ndatabura ikibazo ufise. Mbe kuvuga ngo ndakwizere, abagore ndabazi ngene mumeze, kandi abagore iyo uvuze ubuvuze. Je namaze kubona uvuga yuko utamukene muri urugo, narinze uko atawushaka. Ivyo bindi uri kuriyumvira ngo vyabaye, je nta cabaye. Wenda gukunda ariya umukozi wanje dukorana mu kazi, ivyo bindi uri kuriyumvira ntivyobaho, sivyo? Nivyobaho gusa je narirangiza ubwoba nzi yuko baba bamwirukanye, nico gituma naciye ngaha. Ariko ivyo bindi wiyumvira Sheri ntivyobaho. Nukuri mbabarira nyene kari kanshi. Ega nakuze ndagukunda Sheri. Nakuze ndagukunda. Ntukazurangire ibintu vy'ama gutanyizera, sivyo? Navyo biva mu rukundo. Ahubwo nyene reka ngende nkore no ko turabona ko haranashushe. Reka ngikukure. Yego. Ndagufata aho rero utagirira ubwenge ugafata umwanzuro wo kugenda kwiba hakureba neza ubuzima mubayemo. Ufise ngo uvuga hitamo kwiba, ivyo uri kuravuga bikura he? Wasaze ubu ndavye neza ukanyehweza fresh, urabona nje no kwiba kugira bingane bingahe kutanyivye ko ariko wambaye ugaca wiruka. Abandi bana rero batagirira n'ubwenge, n'impuzu wanyivye wambaye n'izuka cyambaye, nimba imana zabo baguye gute nivyo ntashobora kumenya. Ubu rero wagiye urafata mufatikanye n'abasegerereza kugira ngo ucomore ingodo yanje. Hamse mubwo mutukeresha abantu kwe. Bro, sorry sana man, vyashitse sibyo. Ariko nyene nusarishe kwa sister man, ivyo hara sana bro. Udashaka rero ko ndagusarisha, ko ndakwararaza abantu bose bamenye ko umusuma
amafaranga mushika ushira hamwe gusa fresh man gusa nakwemo ikidipare man ucufu kuna kausha chikausha man usarisha sana ngodo yanje ngodo jena itaye man hamuraze ndakubwira ikintu kimwe ivu iyi ngeso yo kwiba ushaka kwihagarikira ahanye kuko yakabara ubundi yagusekura akakupiga hamwe n'uwo mutwe wawe udasubira kuwumenya ukuntu usa ushaka se rero wihagarikira ngahanye hamambe mushika wari he Cheko vashika ngaha anye sindiga ndamubona nariwe nanjye ndacamurindiriye ngaha makati ndamukura hino nuko atani ibintu yo mfise mana nanjye nta kintu no gufasha nta na telefone mfise jewe nta na nimero ziwe nkifise mu mutwe bisigura yuko nyene nta no gukawusha umuntu agapowesha akamurindira gushika tashi kuko nanjye ndamukeneye Oui. I am very sorry. Urumva abiri yabyutse ndondera mu gitondo arambwira amakiri ibintu byose aranambuza ko nshiramo ibindi ngo twomboye ikintu akeneye ko ntwari ico yari akeneye cyane impuzu gusa rero aziza kuntura naraheza kubipangura biba ngombwa ko ngenda nihuse niyo mpamvu ubona n'inzu wasanze yuguruye rero mbabarire kuba nagiye nakumenyesheje ariko nyine nateguye ko nza kugura utuyinite nkaca ndakurondera tukavugana ego ntabwo uraba ukuntu bigenza nk'utubona wakenera udutware hama utudakenewe uduturire hanyuma ariho nimero ngira ndakurungikire n'ifoto vy'umukondisioneri natumye inzu uzoca umurondera sawa Mabuja ko boss yantumye umukozi w'umukobwa hari icyo biziko je numva makenga afite amakenga yiki byose bisanzwe je makenga mfise ndiko ndibuye ko batinda kagakobwa rero akabashaka umukozi azuza kumufasha kumurerera umwana niyavyara ngo nabone kumenga afise inda y'imvuka mana yanje iyumvire urabona ko ariya hageze igihe badacana uwaka na sheri wanje none gasha wombwira yuko iyo nda yayimutereye hehe ryari wewe bimenya gute nko usanga agatrike bakinye kugira ngo bikunda muzane ngaha eka nta matrike we nawe nico ndakwangira ukuzi inkuru ukayigira ukuri ari urunwa urusaku rwawe byo wimviriye byose si ukuri ibyo uri kurambwira byose nta kuri na guto kubirimo ahubwo reka arondera umukozi w'umukobwa kugira ngo aze mufashanye akazi je nanje nduhuke namikare erega ndaruha sawa nubwo utari kuranyizera ariko iki kintu hari igihe wasanga kirimo kuri kwinshi oya nta kuri ntavyo ahubwo genda mu kazi kawe kandi niko rugire n'ingoga sawa
Boss naragerageje iterabwoba ryose rishoboka ariko mbona atadonoka kabisa. Bewe umuntu yanga amahera n'inyabaki. Je nari nzi yuko umubwiye rimwe gusa, umubwiye amafaranga gusa acamerereza. None ubu n'iterabwoba ryagiyemo canke n'uwashaka yuko musangira amafaranga. Bro, washose kwigana amafaranga kandi ari we umushefu wanyu. Muta, kano kazi twe turakamenyereye kandi cyane. Kuko n'uwo yasubiriye twarakorana mu bwo buryo nyene. Wewe yatwara igice hama natwe dusigaye tukagabura ikindi. Rero sinaye gucanza kumufata nabi. Mushake kumukura mu kazi kandi nkeneye nandi madili kazoguma za tukayakorana. Naramusiguriye. Wowe yanyibwiriye yuko ayo mafaranga ushaka gutanga ngo zoyajane ngo nango yateguremo filime yo gwawe. And then ngo rabe ngo ingaruka zo gukora ikintu atampano yacu ufise. Ko numva bikaze. Tumigira gute? None bro, ubona gute nishikire kwa Beri basi? Tuvuganirije nawe. Kwatabirebire nashaka je. Yari juste gusa kuboneka mu isene imwe canke zibiri gusa nkaca nigiye. Nagomba gusa nyine gusa nereka bagenzanje yuko tabarenze. Ntaco ndabizi ko ariko naho ugerageza uraba. Kuko wakubwira yuko filme ntabwo ari kibanza kigeragerezwamo. Ahubwo ni kibanza c'umunyempano guserura iciyumviro biciwe mu nkuru yahawe. So uca wumva yuko naho ugenda wigarishije gute kataco mwavugana. None koko ndabikeka gute? Ko ari cyo kintu numva mbuze mu buzima bwanje. Aje nico ndabona kabisa. Okay, umva. Ushaka kumuzana John. Ibindi byose genzo bimenya tumaze kubona n'amasoko yandi. Ivyo vyonyene. Ya. Ivyo biroroshe. Ejo witegura tuzogende muhiriwe. Habaye iki? No, twanda kuraba nyine numva ndyohewe kubwaho. Wow. Kunze uburyo wasinze nza. Cyane she. Sirabereye impeta bebe. Yeah, of course babe, sirazibereye. Vuba cyane ndiko ndabitegura kuzobikora. Wow. Yeah. Ahubwo ndababaye cyane kuba ngiye kuvana nawe. Singiye kubesha babe. Mba numva umengo umurango ijoro no guma mbona agasura kawe keza. Tutwenga. Ariko ntibikunda nyene na kuva mu gatondo sindashika muhira basi ngo shobore kuba na mama ndabiza arankomboye. Kandi ikindi ndiko nditegure cyo kugira tujane gusenga. Rero wihangane muhira ni hajya urahishikana sicyo pe? Ndagukumbuye ntubizi yuko mu maso yanje ntundambira. Yeah. Ariko merci. Nariko ndiyumvira impamvu nkunda nkuko birarenze. Rero urakoze kushikana muhira urazi ko dushitse ntanabizi. Really? Yes be. Wari mu munyenga w'urukundo. Okay. Amasheri hari ikintu nashaka ndakubaze. Ujya muhungu mukorana reye amaze imisi antuma k'abantu. Wibaza ko none musi yansanze ku kazi antera ubwoba. Sa? Yansanze ku kazi antera ubwoba. None she ndakubaza. Reye wa kera ubumuzi canke umuzo ubunya uwo muri kumwe. Non be, reye je ndamuzi. En fait, ndabizi yuko yahoza nk'urumogi. Ndabizi yuko yahoza ari mu kagwi k'abantu b'abasuma. Ikigeretse hejuru y'ivyo. Ndazi yuko babafashe inshuro zirenga 3 barabafunga. Ariko ivyo je ntivyo ntera ubwoba ngo bimpindura icondi. Habana gato mukunzi wanje. Ndazi ico ndi muri company, ndazi nico ntegerezwa gukora. Ntashobora kumpindura jewe. Oh bebe. Kubizi numva ari sawa. Waba waragerageje kubibwira Bere ukumva ico avuga? Oya ha mukunzi wanje, noba nihuse cyane. Izi nguvu zose rero ariko arakoresha. Ni kugira ngo ante mu gatego. Uyu murishane ngo ndamushiremo. Ariko yaramaze gucererwa cyane. Jewe sindi wa mugabo akugwa mahera. Oya, nzokora ico ntegerezwa. Naho yoshaka je wakanca umutwe. Singeza kubikora. Don't worry my love. Nico ndagukundira. Uhagarara ku ijambo ryawe. Eta reka turekane n'uwo muhungu.
reka ndakure ko ugende nanje ntahe nitegurira akazi kejo. Ya, wakoze cyane kubana nanje naryohewe. Ndagukumbura minsi yose ubyibuke. Bye. Ndabona nanje. Nibihe Alia. mani nshaka telefone umuntu kandi vyihuta ntabuze amayinite kandi simba nta namwe ushobora kuyakora ndakwinginze rero mbwira hano kuri amayinite. Aya masaha? Ubu ni sangapi mbega? Alia nukuri kumwe amasaha ntabwo yakura. Erega naje kubona nasinziriye uko uyu. Nuko nabaza amayinite ko ndavugisha umuntu wanje. Kumbe ufite umuntu wawe. Nyene hari tuba turatiramanye mwijoro. Ntabwo ugenda kwaza ikibazo. Kumara umenye inda yawe ni nini? Ntiwabe wibungenza. Subirabe. Raba neza kutihena nini ko ari nini ni wowe wibungenza ko gisa. Uri kurana ko ubuzima rahitiyemwo no nkeneye kwibungenga. Nefise umwanya kwiyumvira ivyo bintu. Inzara nani ifise amagogo nani ifise n'amaganya ne kuja kwiyumvira kutwarinda. Shawe yawe nyene tubivugishije ukuri. Jewe hari ukuntu ndabukuntu uhora ugenda udima gutya nkaje nibaza ati upetetse afise imvuka kubera abagore bafise inda nibo mbona kenshi bagenda bameze uko nyene kandi umuhirabwa umwitunde ivyo vyise no bihongora nkabikuramwo ko gisa ubona kubwira inda yiwanje siyo kuzurapimira ko abantu bafise inda n'abatayifise uranyumva nihagiye umucanga ndanga nigaramiye wobe kurabikira birakuraba nibikuraba urumva inda yanje turayireka rero nzitwara ko nshaka ko niwanje kuri jewe kandi kinacu imyaka yose umbonye niwambonye ngano kunyene mani jene nakuze nganuko umubiri nakuranye rero nuzane commentaire ku mubiri wanje nawe yidimikira kutadimikika nawe yarenze he kihe kuturagira nawe gihe wanashikira ni wawe wewe kwivyimbye no ufise inda nawe ufise inda akabakita akaburujwe nawe urujwa umukozi wo munzu muzamo wo munzu wewe uremera kugira imburujwa zo ni inzoka buje kwipimishura ariko tagwaye kwasa kandi ikindi naco nejo wundi uzosije kuvuga amajambo uyambwira jewe uzoturarabo abantu muje kuyaganira urusaku rwari musesugere ruri mu bahungu kwa kanura ivyiso genero wonkana Ivo bijya ko bigaragara mbana uyu muntu ataruhava ataha kuko ariya mu minsi yose naenda muzi nta na rimwe narigire mbona akunda gupfa ngaha ariko no munsi mu gatondo naje kumuraba sasa ndaza no kuvuga naje inshuro nyinshi ngaha kumurunda ndasinigeze ndamubona rero je ndiko ndibaza ko bigaragara ko yagize ikibazo tutaramenya numva rero coko wewe urabe uze dutahane muhira ejo mu gatondo tuzozinduka tubaze abantu baba baramubonye bro aya kwita gute Auguste Jason novanga hasebyo sinovanga ntamubonye nubwonyico icanzanye no kubona nawe ndaguma ngaha gushika mu gitondo mpaka ndamubonye gusa wowe nimba ushaka kumfasha uza kuzindukira ngaha amatuja kumurondera naho kuva ngaha singeze sawa rero usigare hamani wakenera kuryama winjire ngahe ndani uryame nibaza ko tuzosubireje mu gatondo nje kukuraba sawa rero usigare wewe fresh
wambwiye ko ugiye kureba mugenzi wawe utaha none bigenze gute ngo musange imuhira humwe wihakana ko atari mushika Iva ugeze ku rwego rwo kwihakana Aria cyangwa ndiko ndibesha sina ivyo numvise sivyo mane rekana nawe kademo bro nje nakabeshe nyene ndavuga ati ndakikure ko anye sinarinzi yuko hazi sinarinzi yuko bahuye nari yakora nagaheruka nyene twiga nari yakwishura urumva nta birenze mane je sinarinzi yuko bazi nanye je kwari uko mwikura ko mane bugenda kubaza kibazo kimwe Iva hajya iyo ubeshe wunguka iki nta nakimwe kandi sorry urabanza bibabarire nta muco umenya gusaba imbabazi amahoro nayo nibagiye no kuramutsa mbe hajya aho wavuye mutora je nagerageje kumurondeza amaguru byarangiye ndamuvuze yego nta mutoye yambwiye ko abere yamujanye iwe rero yimutse nje gutora ibintu yasize ngaha amaca ndonderanye n'inzu ndayimusubize ariko icyo ntaramenya nuko yifa caca aho jewe cenja ntegera murumva ko byoroshye nanjye cangenda kwa Abeli kwa sister nta kudutandukanya ntidutana ubu turasosa je nawe kwa Abeli tindani kwa mucana mu wari yonja gute sister nimwumvise yari ivigura ufise ubwenge bukora neza canka hari kuja ubwonko hagiye urufuro canka ubunyota wowe waramutaye wari umusore ufite ingufu zo gushobora guhangana n'ibibazo vyose uno musi rero umaze kubonagiza amahirwe asuye kwa boss ngo musange kugira umwicira akazi ibifu birapfa ntibihona mureke wowe ufite nimero yiwe ngo yime turagenda cyangwa nasigara turagenda si kwa Abeli tugende wewe no gusuguma nga sister ari hano mbere na mbere nange gusaba imbabazi tunifatombe twagize jendo mu diaspora naje mu Burundi muri vacances amashaka guprofita ndabikora nk'amahirwe muri film ama umundi twovugana tukaraba nkene bigenda ndakumva cyane hama nubuhe bufasha wumva nkeneye ko ikindi nizere ko reye yakubwiye neza jewe nta bintu by'ibiturire nigera nakira yego yarabinsiguriye icyo shaka tuvugana si kontra nifuza ko nuronka sene imwe cyangwa izindi muri filime yanyu numva none ko ubuje uvuga neza tari vya bindi mwahora mufa kuvugira ngaho musore mubisanzwe nubwo jewe ntaza amategeko neza ya company umuntu yifuza kugaragara mu bikorwa byacu ndavuga nk'ireresi nshasha two twategura muri no minsi biramusaba 500,000 hama kandi gikurikira ko ca kabiri ni kuvuga yuko aca yimenya ama dépenses yose azokenerwa mu masene donc ibire ndiko ndakubwira no munsi siko vyahoze kera ushobora kuba wumvise amakuru ya company ya kera nayo suko vyahoze ibi twabishizeho muri no minsi mu mvo yo gukingira ubutunzi bwa company ama ndi ready gutanga ayo mafaranga kugira ngo mboneke muri filime yanyu none mbwira ndari ubunyene oya Daura tweza oya ntuyari ubunyene ahubwo uzorabe nimba rejo canke ryari uzosimbire kuri company hama je ndaguhuze na comptable uri hayo mafaranga hama gutyo cyo turakuntu gushira muri casting y'abakinyi bagiye gukina muri resi washo nshasha okay ego hama navyumvise byose nako ari kintu numvise uvuga ati nene mbega hagiye mukingira gute inyungu za company kiye cyo kingira inyungu za company donc turashobora dufise scène dushaka gukina iyo scène ikabikene ko dukinira muri hotel hama iyo hotel ugasanga tugiriha amafaranga buri saha hamuka tusanga ujya muntu twazanye muri twebwe gukina asa ntabimenyereye gutyo ugasanga nk'isene twari gukina nk'amasaha 3 tuyimaze ko nk'umunsi wose tugerageza nawe uyumvira umwana w'umuntu none ayo mafaranga atarishwe n'uwo mukinyi izo dépenses twari tuzikura hehe
wapi kabisa. Nuko rero nicyo mama nakunda kubwira yuko bisaba ko umukinnyi yemenya amadepanse yose. Karibu cyane muri kampani yacu. Nashise kabisa. Uwo mkiye ngo wikabuti hajya? Richard. Ni ryo Richard. Ni Richard. Mustaze mu cyamu muri hindo. Diaspora. Nibi. Shona uzavuga mu mutima wawe. Hamanda ukimuka chimbaho gute? Ndakufisha mugiri. None banaguzuko. Bagira uko. Anagurwe. Nizi wanje. Meza nifashe. Nozovyiga ryari? Wahere bukine nka anye ikibuga ca mbere ni geza. Entre ta bébé. Je ndavikaza maranye iminsi mu mutwe. So naburi inyishu. Ariko ndabishaka. Ari baratangu. Sikoze nyabaye. Nshaka kumenya. Nkuba kubwiye cyagure hagati wanje na Fira. Kintu woheba. Ariko be. Kwe kumbajije ibintu bibiri bidasa. Kandi wenyine urabizi ko byose ndabikunda. Kimwe cyose mutandukane zabyo. Uyaha ni jute niko ushaka kubimenya. Kubera ko menya imisukanira amakengo kubona. Sindi ko ndabona ivyasho bigana bije. Kwa musaki ivyo bana filme kutara bitera imbere. Okay. None ko ivyo bizi. Kuri ugomba konstress. Mbabenda kubihigina. Tubandanye twari turimo. Havyo nabivyihoze. Sivyo no? Babe. Ni gute ufata ikibazo munani kwezi kose mu mutwe ukakira cy'amafuti. Nini ndashaka kumenya. Ushobora kuba ikibazo utagitahuye neza ndagusubireremo nako wajijenge. Bakubwiye ucagure hagati wanje na film wahitamo guhebiki. Okay. Benyo biriza. En fait habaye hari akandi kazi katamukanye na film. Nahitamo ariko nawe urabyumva yuko atakandi kazi gahari ngo ko nahitamo film gukora azi ko yimbesheje. Okay, fine. Kumubona byakiriye neza. Are you sure ko sawa? Acha nkunda. Okay. Sawa. Sawa ndai? Eko, ndai. Ndahuzanira iki? Zana kantu turanye? Ibyo ko ikintu cyawe. Okay. Yo bro, ubu ni sawa. Ushaka gukora bijya warushaka gukora. Atari hahandi ibyo wari gukora byose bacawe bibona. Okay, vyagenze gute? Namusigura ibyo nifuza, amacambira iby'amategeko amwemerera. Ko ari amahera bisabwa ko nkeneye gutanga kugira ngo mboneke muri film. Ikindi naco yambwiye ko agomba kumuza na comptable kubera ari we nza kuhereza ayo mahera. Ama ibisigaye azoshama gahunda yo kugira ngo tuze dukore rero. Okay. Ubu kicha choro. Changenda kwa comptable. Ndamubwire yuko ugiye akwandike. Acha guharisi ya pirate. Hama amafaranga umuha ntayandike. Hama nzoce ndabiyaja kwitwara. Mugabo rero bro, ibi bintu bishire mu bwenge. Nibikugarukeko. Kuko wogira ngo ukura mukomesha we ugasanga bikuzaniye ikibazo. Bro, yeah. Aka gakino kandekera. Ndakamenyereye cyane. Wowe gusa rindira urabe ko umwaka uzohera kiri mu kazi.
uzoca umenya ivyo arimo ndakora ivyo ari vyo. bro ico je nkeneye nzogiharanira we nimba ubona yuko gushira ikibi ariyo bizogenda imbere ivyo birabisha mugabo unyumve neza ninakenegwa nk'icyabona uzoshiraho intahe ishize none wenda kubaza burya wowe abend wawe uramwumva cyangwa uramwumva gusa wowe baza yuko ako kanya ko kukurondera ninda azoba akamuhaye wowe rindira gusa uraba ingene azomushwibura hanze nk'umwavu hama natwe turiko turabiraba oh sawa uzosenga imana bizogenda uko nyene twabiteguye umva icara inyuma wewe bose ibaze nini icara imbere umugore wawe akicara inyuma abantu baza kubibona gute nyumva ko baza kwiyumvira ibindi bintu bidahari baraza gukeka ko umenga dufite ibintu duhuriyeko oya nta kibazo hariya burya je n'ubundi imbere sindahakunda kugenda niboshe n'isentire n'iki sindahakunda nta kibazo. okay hama ari muri runo rugo nta wundi atanga amategeko atari jewe niba navuze wicare ngaho imbere nuko nabonye ari byo byiza kandi bibereye rero nta mpamvu wewe yo kuvyanka ngo abantu babibona gute ngo bavuga gute ivyabo bantu birabaraba igikuru nuko ari jewe ndabitegetse je numva menganira gufata ingingo nk'iyo nukuri nibiza kuboneka neza abantu baza kubona nkaho mengana guhaye imiti ishaka gutwara umugabo w'abandi batangura bamvuga ko nari kandi narasezeranye Imana ko ibintu tavyo nzosubira gukora basi reka twicarane twese inyuma n'umugore wawe biraza koroha ndasubiyemo muri runo rugo nta muntu ajeje gutanga amategeko atari jewe nimba mvuze wicara imbere nuko hariho impamvu sishobora kugenda nicaranye n'uyu muntu imbere n'umunyagihugu tugeze hariya n'abantu bo tubona ndazi ko batuvyakira neza nkuko wewe uba wicaye imbere kubera kumenye ko turi aba star dushobora imbere hariya abanyamakuru bakaza kudukamera bagafata amafoto ariko hari uyu munyagihugu wumva bisona neza ni mpamvu rero teza kunyumviriza ibyo ndakubwiye wowe wicara imbere nawe aje inyuma ihangane ihangane nta joro ridaca ihangane ihangane Sawa, urakomeye. Sawa meze neza. Imana ishimwe ko se kukubona. Wandonderera iki? Cagiye twahura warambwiye ati nina subira kuvugana na Ariya nzokubwira. Hama Ariya naramwandikiye ndamwandikira message mbona nishuye nguma ndamwandikira ngerageza biranka mvaho ndamutelefona telefone yiwe yitabwa n'undi mugabo ndabaza uwo mugabo ati none Ariya ari hehe katari wanyitavye ambwira ati Ariya nakiri muri G5 yaravuyeyo baramukuye ariko ndamubaza ati none yagiye he ntiyitaho kubimbwira carakuba. Okay. Ariya nta kibazo na kimwe yagize uretse yuko yashimye guhagarika ibya filime ubwo ntabizi neza. None ko nzi ko ari umugore wawe nimwicara akaguha umwanya mukaganira ku by'uwiwe.
kumbwiye ngo navyutse. Hariho akabazo gato kabaye bituma tuvana. Haheze nk'imyaka 2 twaratandukanye. Sinigeze shaka gukurikirana amakuru yiwe kuko namwe nataca bafasha mu iterambere ryanje. Vya bintu ko numva bikaze. Bashobora kuma nimero ziwe ko shaka hari ikintu twakwivuganira. Fone yanje yaratakaye. Hama bijana nimero yiwe. Nta nimero yiwe ngifise. Ndihombe basi nta handi wondangerana ja kuronderera. Sha ukuri no ndakubesha. None je nayo nihuta rero reka mbandanye. Okay sawa. Imba ari hafi uno munsi ndarishitseyo. Uzi neza neza ko abafise ubwenge nk'ubwo bw'iwawe. Ni kuri je mba narimanitse pe. Kuko rero gucamana neza ku isatana kimwe zoyimarira. Ibaza umuntu nkawe ukabura ubwenge n'ubwo kurondera umuhoro kandi ufise mukwaha. Ushatse kuvuga iki rero? Ushatse kuvuga yuko ndiko ndarondera sister ndamufise mukwaha ari he? Wowe kuva nijoro nakujije kuja kwa Abel. Nakubwiye ko ari ibintu byo gusaba kwitonda kugira ngo ntidusange duhavuye tumwicira akazi ataranagashikako. Amatwi yawe rero aho kumva bicanga bigaseruka he. Icyo ni kibazo cya office. Hajya wewe. Ubu buzima mbaye nk'urabubona. Nawe ishire mu kibanza cy'uwanje, sibyo? Wigire jewe. Hamubeho ubu buzima wumve yuko wobwihanganira uzi yuko hari ahantu ushobora kurya uryamye nk'igihere kirya umuntu kitaremye. Ntega nyene cyo gituma icerekana ko atabwiye ngubwira. Erega nyene cyo gituma mbona ko atabwiye ngubwira. Ibaza ndakubaza ikibazo kiwe. Wowe nk'ubu nyene uragiye mani no kwa Abel pa. Hama akazi gaciye gahera. Ivyo uri kurahamira uzobironka he muri kajya karuki. Nishuraga reka gumufyura amaso. Nagira nyine urumva ko hari ibintu byose byaba bipfuye. Gusa nyine biragoye kuyihanganira kuko hajya ndazi buri joro. Ni inyama n'umuceri. Ni inyama n'umuceri bro. Mu gitondo n'amata. Mwagaca nguma njyamye haji wawe bro. Urumva ibyo bintu no byiyumye nkabyakira umutima ukabyakira sister wanje abayeho neza. Ndiko ndicwa. Nimba rero ibyo bishaka inzira nyine ishoboka ni imwe. Niyo gutuza hama ibintu bikagenda gahoro gahoro. Nta bindi. Boss, ndabona ko ibintu ukoze atari vyiza. Ibaza umugore wawe ukuntu atekereza ukashumukorera ibintu nk'ibi. None kubwo bashaka bigende gute? None wibaza ko ari ibintu vyoroshe. Ibaza umugore wawe yavyutse mu gitondo agutegurira icayi, akugororera impuzu, aritegura, arisiga utuvuta, aritegura neza kugira musohokane. Icambere muza kwicara imbere aravyihanganira yicara inyuma. Sivyo mutugeze mu nzira ngo nakarebe nukenewe subira inyuma ngo njane no mustari. Urumva ikintu kuri murema mu mutima kweli. Ariko hari si byiza yuko uninjira mu bintu kuko nimba nabikoze kujya nabona ari cyo gikwiriye. Ni nko twari kuzana ahantu nkaha kugira ngo bigende gute. None uri kwibaza ko nera kuvyinjira mu gute. Ubusambuye nibazo ushava ko je nagusambuca. Munchama kushaka rero nkora iki? Je ku ruhande rwanje ndumva ko umugore wawe akwiye agaciro kiwe nk'umugore wawe. Ureke kwitwaza ngo je ndi umusitari. Ikindi naco nanje nige kubaha umugore wawe nk'amabuja. Niho nakazi kandi kazogenda neza. Kuko niba bandanye ubifata nk'uko uzosanga nanje mundi munsi namumenyereye sigaye ndamutwara ko nabi. Usanga iriko biba bibi gusonga. Sawa. Impanuro umpaye nazumvise. Ndagiye kuraca gukora ndabicemura. Shabo sije numva wari kumbwira ko uza gushukukemura.
Ifa kumengo acafitiye ishavu. ubwo watwirukana iwawe wari uzi gutwimbiye icobo, none ubu uriko uranyikundwa akazako kubera ko ndi muzima, hama nanje ikirofa cenje ngahanda gutwengera uriki Iva mani burabe ibintu uvuga urabe basi n'umuntu ubwira ntuzova usanga uri kurashwana n'umuntu wari wese gusiga uri nk'agati kuma kikokora. It's okay. Mureka sero akari ku mutima usanga yaradunduye ku mutima yumva ko nta kibira kwe ari byo mu ruhuro. Rero mureke ntumujaniranye kuko wavusanga wicocokitse. Uzenda kuba ari ikintu kimwe bugeze ibintu byose byo kuvugwa. Hari ibintu ushobora kuvuga wibaza neza ko bigiye kukuruhura wanashaka bikakuruhura akanyisasi, ariko nyuma yaho bikakubabaza nk'uburibwe bw'igihute. Umviriza nakubwira ikintu kimwe Iva, igakuba kuko gutsindira vyo bovyo nta numwe vyonanira. Mahoro nje nukuri Iva, ibyo sindavyita nko gutindero kuko bwanje nanje ndafise amakosa. Natwawe n'ishavu fata ingingo nihuse ntabyo abo yobabaza. Rero Iva je nukurinda mutahora cyane ahubwo mahoro. We ntunkoreko sawa, nimba waratahuye ko wankoshereje sawa, kutandonde ngo uze kunsaba imbabazi canke wari urindiye kuza kuzinsabira kumva cyo murantangaza. Waragiye uricara mu mafaranga ya sister uraryoherwa wumva biraryoshye sawa, ubonye amasoko yugaye waciye ubona ko ibyo wokora ari ugushora isenzi. Iva we nibiki Iva nukuri nakize isoni ryo kuguturukira kandi sinigeze menya aho muba, mba naraje kuganiriza binakunze ndagusaba imbabazi. Nibyo twese ubuzima bwaracumbagira, ariko icyatandukanije jewe na Ariya ntigikeneye kumenya umuntu wari we wese ibanga ryacu. jewe mfata nk'umunyamahanga, urumva je nari umunyamahanga. Okay sawa, wowe uyumvira ko atabyonzi ndabizi neza ijana kwijana. Wabesheye mushikanje yuko yishe Lionel kandi yishwe n'uwitwa Gasupari afatanije na Etienne. Uwo yafatiye ku nguvu bikarangira yiyahuye. Hama ngo ntabyonzi ahubwo twigire bro. We utangajwe niki? Hari gitangaje kirimwo? Umva rero nayandi makuru taruzi. Sister goye kongera gutwika yongere yake hashe asose hamuzora ari kugora utwugaruka amanda kwereje. Rero ikintu imani kubimubwira kandi cyo mushinyaguriza ahubwo cyo wow. Karibu. Sawa. Yego. Yakunitse. Madamu ko ntamubona yafatiriwe n'ibi. Madamu kwibona atari umugore kandi mwiza rero. Umwuga wawe ukunde ukundishe n'abandi, nibwo buzima bw'akazoza kawe. Ukunde ukundishe n'abandi, nibwo buzima bw'akazoza kawe.